Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Murongo 8 w'ibyakozwe n'intumwa, igice 8 mu byakozwe n'intumwa. Ariko muzohabwa ubushobozi MPWEMU YERA niyabaza ko muzobona ivyabona byo kunshingira muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samaria no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo gusa. Haleluya. Muzogira gute? Muzohabwa ubushobozi. Ryari MPWEMU YERA niyagira gute? Niyabaza ko muzoshobora kuba gute? Muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya ni Samaria no gushika ku mpera z'isi. Shaka uyu munsi mfatiye kuri iri jambo ry'Imana Imana yaduhaye muri uno mwaka, guhagarara mu bice bimwe byo muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, kugira ngo kandi nshimikire kuri importance canke nshimikire ku kamaro ka MPWEMU YERA mu rugendo rwacu rwo gukorera canke rwo kubaho ku bwa Kristo. Aya majambo Yesu yayavuze amaze kuzuka, kandi mwese musanzwe muzi yuko kenshi mwibiri Bibiliya canke mu buzima bwa misi yose amajambo umuntu avuga mu gihe ciwe canyuma cyo kubana n'abantu aba ari amajambo akomeye. Mu mashapitre ya nyuma canke mu gihe ca Yesu canyuma mu buzima bwiwe yaravuze cyane ku bijanye na MPWEMU YERA. Ariko kandi ndahomaka canke ndabona yuko mu buzima bw'ishengero muri ino myaka, muri kino gihe, mu buzima bw'ishengero MPWEMU YERA igikorwa ciwe, ijambo rimutwibutsa ni ikintu usanga kiri ha mu buzima bw'abantu kandi mu buzima bw'ishengero. Ariko Yesu mu majambo yiwe ya nyuma yashimye kubwira abigishwa, mugerageze kwiyumvira umuntu avanye n'abantu amaranye nabo imyaka 3, yazutse ari kumwe nabo, ariko kandi ijambo ryiwe rya nyuma yahereje ko imbere y'uko aduga mu ijuru, kuko Bibiliya ivuga ngo amaze kuvuga ayo majambo ako kanya abaragiye. Bisobanura ngo ico Yesu yabakomunitse canke ico Yesu yavuganye nabo nico kintu abona ko cari gikomeye. Ugiye uraba Bibiliya, n'igihe Sawuli yapfa Dawidi yashatse kumva ijambo rya nyuma yavuze. Igihe Isaka yaragiye kurangiza ubuzima bwiwe yatanga umugisha. Abantu bose bo mu ijambo ry'Imana no mu buzima bwa misi yose, umuntu avanye n'abantu, umuntu asezeye abakunda, akunda kubabwira ikintu c'inkora mutima kiba kiri mu mutima wiwe, kandi kigaragaza agaciro k'ivyo afise vyinshi vyo kubabarira. Nico gituma Yesu mu gihe ciwe canyuma mu kugenda kwiwe yinginze abigishwa biwe, naho bamaze kubona ibikorwa byinshi bikomeye, naho babonye ukuzuka, naho bashushe, naho bumva baryoherewe kubona ukuzuka, naho bumva hari ikintu bagomba kwitangamo, naho bumva bafise umuvuduko wo kwirukanka baje kuvuga ubutumwa, bati wa undi yari yarapfuye, yari yaratubwiye azozuka, none yazutse. Ivyo byose bumva bashaka kuvuduka, bafata amadege, bafata ingendo bagende kubivuga. Ariko kandi Yesu yarababwiye ati mugende murindire Yerusalemu, MPWEMU YERA niyabaza ko, arubyumva muzohabwa ububasha MPWEMU YERA niyabaza ko. Yesu insiste kuri importance ya Saint Esprit ya MPWEMU YERA mu buzima bwabo. Nico gituma iki kintu abantu batagisobanukiwe neza, urugendo rwabo ruba urugendo rurimo intambara nyinshi no kugerageza. Hari byinshi tumenya ku vy'Imana ishaka kubera tuyikunda kandi dushaka kuyikurikira, ariko ugasanga mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'ibigumbagumba turumva ko turi determine gukorera Imana. Urashobora kumva ko uyu mwaka iri jambo rikudetermina kuzokorera Imana, ukavuga ati kubwira ijambo uyu mwaka ngiye gukorera Imana, ngiye kubaho ku bwa Kristo, ngiye kugira ibi n'ibi n'ibi, ngiye kugira ibi n'ibi n'ibi. Twamatura abantu bafise ivyifuzo vyiza, twamatura abantu bafise intumbero nziza ziba mu mitima yacu, ziba mu vyimviro vyacu. Na wa wundi ananigwa cane arafise ivyifuzo vyiza ashaka gushitsa mu buzima bwiwe. Ibi Yesu yarabizi kubigishwa biwe yuko ntibashobora gushika kure, ntibashobora kugira ico bakoze, ntibashobora gushitsa ubugombe bw'Imana bihagaze kuri la simple raison qu'ils ont envie de le faire. Kuba ushaka gukora no kugendana n'Imana ntibihagije. Ushobora kuba ufise ivyifuzo vyiza vya mbere bibaho mu vyimviro vyawe,
ariko hama hariho decalage nini hagati y'ivyifuzo vyiza dufise na kapasite yo kubishira mu ngiro. Nico gituma abantu benshi babayeho ubuzima bwo kwiyagiriza, kuko bagira ivyemezo bafata mu buzima bwabo, bagira ibintu vyinshi biyemeza ko bashaka gushika ko mu buzima bwabo, ariko hagera hagati mu mwaka, hagera mu mpera z'umwaka, bagasanga nta kintu na kimwe bashikije mu byo biyemeje. Umuntu agacabaho yiyagiriza, atinya no gufata ingingo, kuko igihe cyose ufashe izindi ngingo zishasha, Satani araza agahumeka mu matwi yawe akakubwira ngo ibuka ingana pastor washushe ngo uzogira ngo hari ibyo wakoze reka ashaka gushuha, ntihagire n'ubusubira kubibwira aho gihorera. Gacu usanga uko iminsi igenda tugenda ducika abantu batinya gufata ingingo, kuko izo twafashe muri kahise natwe twizeze dushitse. Hamugacura n'umuntu akwigisha ijambo ry'Imana akubwira ngo hagusezerana ntushitse upfumureka. Bacuvuga teba reka basi vraiment man ni wabishaka. Ugacu usanga tubayeho twiyagiriza ibyo dushaka gushitsa, ibyo twatahuye ariko tudafise kapasite yo gutambukiramo. Ibyo ntahura byose siko ndabigenderamo byose, kuko gutahura ni kimwe ariko gushitsa bisaba izindi nkomezi. Ico gituma Yesu yabwiye abigishwa ngo MPWEMU YERA niyabazako muzohabwa ububasha, MPWEMU YERA niyabazako. Mu yandi majambo Yesu yari karabumvisha yuko nimurindire imbere yuko muja gukora ibyo ndabasaba, imbere yuko mubaho kubwanje, imbere yuko muja gukora ijambo ryanje ribabwira, nimurindire muhabwe ububasha, kuko nimushobora gushitsa ibyanje mu bushake bwanyu bwa kameremere, kuko nk'abana b'abantu nta nkomezi mufise zo kunyumvira. Nk'abana b'abantu nta bubasha mufise bwo kunigana no kunesha ibizobagwanya igihe cyose muzohaguruka ngo mugende kunshingira intahe. Rero nimwigire ubwibone, ni nkuko yari karasura kandi kwabwira imbere yo kuduga ati genda murindire muzohabwa ububasha. Ni nkuko yari kaributsa umuntu nka Petero wibuke yuko malgré toute la bonne volonté qui existait en toi, waravuze ngo ntuzonyihakana ariko waranyihakanye. Ni kuki wari ubishaka ariko utabishoboye, nuko ubushake bwawe bufise inkomezi nke ugereranije n'umuriro uri mu buzima bwawe. Nico gituma rero mukwiye kurindira imbere yuko mugira umuvuduko, niyo muja hose mukwiye kurindira kugira ngo muhabwe ububasha. Ubwo nabwone buzozanwa na MPWEMU YERA. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 na 7 na 9. 6, 7, 9. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Amaze kuvuga atyo aduzwa mu ijuru, babona igicu kimukura mu maso yabo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Wana yuko abigishwa bari bashushe, anagiye ku murongo uri hejuru yo twasomye. Abigishwa bamubonye bashaka kumenya ibintu byinshi, bashaka gutahura ibintu byinshi. Baramubwira ati mwigisha, tubwire uzogaruka ryari, mbega ubwami bwawe buzoza ryari? Uko Bibiliya ivuga ngo Yesu azutse yari afise ubwiza. Ntibabasha no kumukora ko banamukoze ko bararengana, kuko yari afise uwundi mubiri mushasha. Bakumva rero barashushe. Uravyumva? Uzogaruka ryari, ubwami bwawe buzoza ryari, tubwire byinshi. Uravyumva? Iki Yesu arababwira ngo si vyanyu kumenya ivy'ibihe, si vyanyu kumenya ryari canke iki. Ku murongo w'8 arababwira ati mwebwe gusa muzohabwa ububasha. Mu yandi majambo, ibyo bobo bari bakeneye kumenya si byo we yari karabakomunika, hama ibyo batibaza ko ari byo bihambaye nivyo we yari karabakomunika. Uko niko kenshi tumeze mu buzima bwacu, kuko twibaza yuko hari ibyo dukeneye kumenya n'ibyo dushaka ku Mana. Ariko kandi Imana niyo izi kudekriva neza, Imana nitahura neza besoin zawe z'uyu munsi nizihe. Hari gihe wibaza ngo ukeneye bijya,
ariko kandi ushishikaye kumviriza ijwi ry'Imana, Imana yo yarazi ibyo ukeneye. Nico gituma ukwiye kwapreciate ibyo iriko iraguha uyu mwanya, kuko naho wibaza ko atavyo ukeneye, yo irazi ko ibyo iriko iraguha ari ibyo ukeneye kurusha ibyo wari wibaza ko yari ikwiye kuguha. Abo bantu bari bashaka gutahura ibintu byinshi, ariko Yesu akavuga ati ebana sahanye ibyo ho kubitahura, reka gutakaza umwanya kuri ibyo, ndashaka ko munyumviriza neza, mugende mwicare, murakeneye mpwemu yera. None umunsi muri kino gitondo ndiko nakubwira ngo mu byo wiyemeza byose muri uyu mwaka wawe ukubaho ku bwa Kristo, muri uyu mwaka wawe ukugendana na Yesu Kristo, urakeneye mpwemu yera, urakeneye urubucuti n'ubusabane na mpwemu yera, urakeneye mpwemu yera mu buzima bwawe. Amen. Rero ndashaka kuvuga ibintu bine vyatuma Yesu yensista kuri kino kintu, kugira ngo namwe mushobore gusobanukirwa igituma mu buzima bwacu dukeneye mpwemu yera. Ikintu nabonye mu buzima, hariho abantu basengewe bakabatirizwa muri mpwemu yera, hariho abantu bavuga mu ndimi, hariho abantu bazi ko mpwemu yera ahari kandi akenewe, hariho abantu bigishijwe inyigisho zose kubijanye na mpwemu yera. Ariko kandi biroroha cyane yuko mpwemu yera umaze kumuhabwa kandi akababa mu buzima bwawe, biroroha kubaho utamwiteze kandi utamukontako. Biroroha yuko umwibagira uri kuravuga ubutumwa, biroroha kumwibagira uri kuraririmba, biroroha kumwibagira uri kurashitsa umuhamagaro wawe wari we wose Imana yaguhamagariye, biroroha kumwibagira uri kurarera abana bawe, biroroha kumwibagira uri kurubaka urugo rwawe, biroroha kumwibagira uri kurarangura amabanga yawe, biroroha ko twibagira yuko hariho umufasha twahawe, biroroha yuko wibagira ikintu kandi wari ugifise. Nkuko bidushikira mu mazu yacu ugasanga hari ibintu tutazi nuko dufise, wagenda gusopa ibyo ufise ugasanga egasenenzi ko iki kintu ndagifise. Hari igihe mpwemu yera abantu bamuhabwa ariko bakamwibagira, ntibabe conscient ya réalité na présence ya Saint-Esprit mu buzima bwabo. Rero iyo umwansi ashoboye kukwibagiza ikintu c'inkoramutima, ubaho nk'umunyakamwe wigwanirira mu nkomezi zawe, ukora ibintu byose mu nkomezi zawe, ariko kandi ukamunanirwa kuko hari ivyo tutahawe gushitsa no gukora bifatiye ku nkomezi zacu, ariko bigomba gufatira ku bubasha Imana itanga ubwo yadisponibilije mu buzima bwacu. Rero nico gituma uyu munsi shaka kumbure kugukangurira ico wari usanzwe uzi, ndakwibutsa ngo mpwemu yera agomba kuba réalité y'ubuzima bwawe, agomba kuba ikintu uri conscient yuko ufise mpwemu yera mu buzima bwawe. Urafise umufasha, urafise uguherekeza, urafise umuntu akuzanira ububasha, urafise ububasha bw'Imana mu buzima bwawe bugushoboza gushitsa ibyo wiyemeje, kugira ngo bikwigishe kutiharura kw'inkomezi. Nico gituma abantu benshi iyo babwiye ico bakora akubwira ko atagishoboye, ariko kandi nuko kenshi ubanza kuraba ku mafaranga yawe, canke ukaraba ku nkomezi zawe, canke ku bumenyi bwawe, ariko kuko usanga abantu mw'ishengero batabaho bakonta kuri Saint-Esprit. Nico gituma bishiriraho uturimbi dufatiye ku byo bashoboye mu nkomezi, ivyo badashoboye bakavyi-excluamwo, igihe Imana iriko irabenclua muri iyo processus, ariko kuko tudaharura kuri mpwemu yera kandi kuko tudakonta kuri mpwemu yera. Ngira ndababwire ngo mw'isezerano rishasha mpwemu yera aravugwa cyane kurusha mu isezerano rya kera. Iri shengero Yesu amaze kuzuka, ikintu yakominitse abigishwa biwe, ikintu kigize force ya eglise ya mbere, ari ryo shengero ry'intumwa, ari ryo shengero rya Actes des Apôtres, ari ryo shengero ryagwiye rikagira impact ubutumwa bukadushikako. Iri shengero ryakomejwe na mpwemu yera. Uravye kangahe mpwemu yera avugwa, uravye kangahe mpwemu yera bamuhagararako, uravye kangahe mpwemu yera yandikwa, ucubona yuko igitandukanya Nouveau Testament na Ancien Testament ni réalité, nukuri kwa mpwemu yera kugaruka cyane mu isezerano rishasha tigeze kumvikana cyane mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera turumva mpwemu yera afata abantu akabafata momentanément kubera tâche bagira ba complice, ariko mpwemu yera ntiyari ikintu kiri mu buzima bw'abantu bwa iminsi yose 24 heures sur 24 heures. Ariko kandi mu isezerano rishasha tugenda tubona yuko mpwemu yera avugwa cyane kandi yari mu buzima bw'abantu mu
mibereho yabo ya minsi yose. Ico nico cagize ubushobozi bw'ubutumwa bwiza bugashikaho bwashoboye gushika, kuko mpwemu yera kwari ukuri kuri hagati mu bantu. Ariko murabo uyu munsi mw'ishengero ikintu tutabona cane kandi tutumva cane, turashobora kumva amazina y'abantu, turashobora kumva inyigisho zitandukanye z'ibindi byose, ariko ugasanga ukuri kwa mpwemu yera, information kuri mpwemu yera, ukugendana na mpwemu yera, communion, ubusabane na mpwemu yera, si ikintu gishizwa habona cane. Nico gituma uno munsi umubiri wa Kristo uri faible, kandi nico gituma uno munsi umubiri wa Kristo udashobora gushitsa gutambukana n'Imana, kuko ikidushoboza conyene gutambukana n'Imana ni présence iri régulière. C'est la présence, apana la régulière du Saint-Esprit. Bwira umwicaye uti régulière. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ndashaka kuvuga ibintu bine bikomeye. Yesu yarabwiye abigishwa biwe ngo muzohabwa ububasha mpwemu yera niyabaza ko, nuko muzogenda mu mbere abatemwa, muzogenda mu nshingira intahe guhereye Yerusalemu. Ndagomba kuvuga ubwa mbere na mbere ngo ntushobora gutemwanya, ntushobora gushingira intahe Kristo. Gushingira intahe Kristo si ukuvuga gusa, ariko gushingira intahe ni no kubaho ku bwa Kristo. Icambere rero ucandika ahantu, ntushobora kugira gute, ntushobora gushingira intahe Kristo. Mpwemu yera adushoboza gutemwanya ku bwa Kristo, canke gushingira intahe Kristo mu buzima bwacu. Iri jambo rero gushingira intahe Kristo risobanura kumuvugira, kumushingira intahe mu majambo, kubaho uko ashaka no guhagarara mu byo agushakamwo. Ni ukuvuga ngo iri jambo gushingira intahe ni uguhagararana na Yesu mu bihe byose, ugashobora guhagararana nawe. Ata bushobozi bwa mpwemu yera buri mu buzima bwacu, ishengero ntiribasha gushingira intahe Kristo nk'uko bikwiye. Usomye muri Actes des Apôtres chapitre 4 18 babahamagaje barabihanikiriza ngo ntibazirukanye ngo bavuge canke bigishe mu izina rya Yesu Kristo. Petero na Yohana barabishura bati, namba ari vyiza mu nyonga z'Imana kubumvira kubarutisha Imana, ni mu bitandukanye, kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ivyo twabonye n'ivyo twumvise. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aba bagabo bari bahejeje gukoresha igitangaza, umuntu arakira, ariko kubera akaguma k'abantu bariko barakurikira Yesu, kubera ibitangaza bihejeje kuba, barabihanikiriza ngo turabasavye basi ntimusubiye gutera akajagari, nimuhagarike kuvuga iryo zina rya Yesu Kristo. Murabona hari igihe guhagararana n'Imana bishobora kuduteza ingorane. Hari igihe kuvuga uwo Yesu bishobora kuguteza ingorane, ari muri famille, ari he, ari muri environnement yiwawe. Turabona aba bantu bari menase, ati ntimusubiye kuvuga iryo zina, hagarika kuvuga ivyo bintu, hagarika izo nyigisho. Ariko kuko bari barahawe mpwemu yera muri Actes des Apôtres chapitre 2, ububasha bukabaza ko, burya bubasha bwa mpwemu yera bwaje mu buzima bwabo, bwabaha ubushizi bw'amanga, bwabaha determination, bwabaha force, bwabaha kubahuka. Naho prison imiryango yari yuguruye kugira ngo bafungwe, naho ibimoko n'inkoni byari biteguye kugira ngo bakubitwe, en face y'iyo menace iri mu buzima bwawe bwa misi yose, en face y'ico kintu kikugwanya canke kigutera ubwoba bwa misi yose, barashoboye kuvuga ngo ni mwebwe nyene ni mucu rubanza, nimba bikwiriye ko tubumvira canke ko twumvira Imana. Ariko nimba Imana iturongoye kuvuga Yesu, turamuvuga sans considérer ico muza kutugirira. Mu yandi majambo, mpwemu yera iyo ari mu buzima bwacu, ubwo bubasha bwa mpwemu yera mu buzima bwacu budushoboza guhagarara no gushobora gushingira intahe Yesu Kristo. Ata masoni, ata kwibaza ico abantu bakwibaza ko, na ba bantu ukunda kuba accepte muri communauté canke mu bajama bawe canke hehe. Hari ibintu byinshi bishobora kudutuma tunyegeza Yesu, kuko twumva umenga ibintu bya Yesu ni ibintu by'ubuporoti, kandi umenga ni ibintu by'ububono. Kumva umenga ntushaka kubivuga canke umenga nuko exagera, canke umenga uravyumva ukihorera, ukaba nyene umukristo ataderange abantu.
muri ino myaka dufise abakristu bataderanje, abakristu ata muntu batera problème kuko Yesu ntibamuvuga kandi ntibaguma barenza urwamo abantu n'ibintu vya Yesu. Nyene turabakristu bari modere, ariko kandi biraboneka yuko hari faiblesse muri corps ya Kristo, hari intege nke mu mubiri wa Kristo, kuko hariho n'abantu bakwitura bo mu muryango wawe bafise ibibazo baremerewe, kari akaryo ko kubashingira nta ico Yesu ashobora gukora, nawe ugacutangwa kwimyoza hamwe nawe ngo yongo nivyo ngo vyaciye mukamaranisaho umuntu akwidogera agutura umutwaro aremerewe, umuha amapapier mushware nkuko umenga macitse abafournisseur ba papier mushware. À la fin ufise ijambo kari akaryo Imana iguhaye bifatiye ahantu hari karaca, nimba ahora nagupinga kari akaryo kuko umubwira ico Yesu ashobora gukora, kuko nimba atabikoreye wewe yarabikoreye mwene data mu rushengero. Warumvise intahe y'umuntu ahagaze ngaha mu rushengero ashingira intahe ingene Imana yamutabaye ico cago nyene, kari akaryo ko kuvuga Yesu. Ariko telma uri umunyabwoba wuzuye amasoni, uravyumva, utinya inyishu yiwe, utinya reaction yiwe, ku buryo uraza kukurirana nawe ariko sans toutefois kumuha message y'ivyizigiro. Kandi twarahawe ijambo ry'ivyizigiro, nuko akanwa k'abantu kacitse nk'akanwa k'ibiragi, kuko tudaparvena kuvuga ico Imana irico mu buzima bw'abantu, n'igihe Imana iduhaye akaryo, n'igihe Imana iduhaye occasion. Igihe kimwe Paulo yagiye mu gisagara ca Atene, asanga abagiriki bari abafilozofe, bari abanyabwenge, asanga bafise imana zihopresenta imana zibatuma baronka umwimbu, imana zibatuma bavyara, bakazita amazina bivanye n'ico zibaha. Ariko kandi abagiriki naho bashizeho representation y'Imana bakaziha amazina, hariho imana yabananiye guha izina. Paulo ashitse muri ico gisagara araba imana z'abantu bazimanitse, acabona ahantu bamanitse imana itagira izina, baca bandika ngo au nom du Dieu inconnu, mu izina ry'Imana itazwi. Kuko abagiriki naho bashizeho imana barumva yuko hariyo batametriza. Amazina yose bashizeho, barafise za fecondité, barafise iza récolte, barafise iza prospérité, zose barazimanitse, ariko hari itahari. Paulo ashitse aho hantu kuko bari abantu bari munsi ya contrôle ya Saint Esprit. Ashitse aho hantu abona banditse ngo imana itazwi. Paulo acaraduka atangura kubabwira ngo ngira ndababwire, apana kuri izi muzi, ngira ndababwire kuri iyi mwavuze ko mutazi. Aca atangura kuyibabarira. Urabona umuntu w'Imana iyo afise ububasha bwa Mpwemu Yera, uravyumva, kandi akaba afise ubusabane communion na Mpwemu Yera, yama ari umuntu ari capable yo gusezisa opportunité yose yipresence yo kuvuga ico ari co Yesu Kristo, no kumuvugira no kumushingira intahe. Kuko hari uturyo Imana ihora itanga muri domaine ya business, muri platform yariyo yose y'ama échange ahantu uri. Uravyumva, ego nitura abantu bagenda bavuga ngo Yesu ahantu hose nk'abasemerera mwibarabara kuko ari abahamagariwe gusemerera. Ariko kandi aho uri hose ngenda kubwira ngo naho uri muri domaine yihe, wicaranye n'aboroce canke n'abahambaye, Imana izokwama itanga occasion, Imana izokwama ikrea opportunité. Nimba uri muri communion aho uvuga ubutumwa bwiza, haleluya, abantu bakamenya ico Imana yawe iri. Uyu munsi ishengero ntirishinga intahe, uyu munsi ishengero ntirivuga Kristo, kuko abantu baratinya regard des autres na jugement baza kukugirako, kuko uri umu intellectuel, kuko uri muri classe fulani, uri quelqu'un. Kandi quelqu'un havuga ibintu nk'ibyo, nzofuma ndabatwara kuri eglise ukanigana nawe bwira umuzane muri live center ukamara umwaka munigana adashaka kuza ngaha. Bose ntibazorinda kuza kugira bumve, bamwe bazokumva kuko wewe wavuze. Sasa rero yacugira umutwaro hama ngo uceceke hama bikorere, ariko kandi aho uri, aho ushika, sezisa opportunité, ushingira intahe Yesu Kristo, ukonta kuri Saint Esprit. Ntuhamagariwe kuvuga imirongo myinshi nkuko ndiko ndavuga imirongo myinshi. Vuga ico Yesu ari, vuga ico yabaye mu buzima bwawe, vuga ico ashobora kuba mu buzima bwabo. Mukikujwe n'abantu ingo ziriko zirasambuka, mukikujwe n'abantu bihebuye bariko baridroga mu buzima, bari découragé, mukikujwe n'abantu bihebuye mu buzima atavyizigiro bafise, mukikujwe n'abantu mwese ngaha mukikujwe n'ibibazo.
ndabizi yuko abarundi dufise sociale ikomeye, turakunda gukotiza no gutererana n'ikintu ciza, ariko mwibuke ko twege ico abantu badushaka koko si envelope y'ikimazi, ariko abantu baranadukeneye ko ijambo ry'ubuzima Imana yaduhaye hejuru yo gutanga envelope y'ikimazi. Ronka occasion yo kuvuga ico Yesu ari kuri uwo muntu ari mu kiriyo, kuko niwe yavuze ngo azokwambura impuzu y'ikiriyo aguha impuzu y'amashimwe, azokwambika umutamana wishimwe mu gishingo c'ikiriyo, niwe akuraho agahinda ku abuze. Ariko kandi niwe atinya kumuvuga ugatanga kashe, uzomeze nka wa mupagani yatanze kashe, kuko nijya afise nta kindi afise. Ariko twe hari ico dufise, nimureke ico abantu batwibaza ko na menace zarizo zose sociale zishobora kuba ziri ku buzima bwawe, ntugire isoni yo kuvuga ico wamenye, kuko kirahambaye kandi nica agaciro. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu micana ati wowe uri umuvuga butumwa. Umuvuga butumwa si umuntu ahagarara ngaho imbere mubwira uti wowe uri umuvuga butumwa. Mumbarize tumaze kuvyara banga. Mumbarize turi umuvuga butumwa w'ingumba canke uragwira canke nimba uri ingumba, ndirukanye umudayimoni yo kugumba mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Ntukeneye kuvuga ikigiriki n'igiheburayo, ukeneye juste kuvuga uti Yesu yangiriye uku, yamvanye aha. Ibaraguze ivugira utwo yakugirire, bamenye gusa ko muyifitaniye ubucuti. Hama umunsi umwe azoza kuvuga ngo ndagusabye unsengere. Ndafise abantu benshi nabwira ubutumwa bakampinga, ariko umunsi bagize ingorane baranzaniye umutwaro. Kandi je iyo mbonye umuntu afise ingorane ncamenya ko ari igihe cyo kwamugwa ciwe, kuko abana b'abantu baramanyama, ariko iyo bananiwe barondera Imana, yaje kuyirondera nawe yimupakire. Haleluya. Apana kucumuga ngo kana gukonekana na pastor wanje, reka pastor wawe se kwade ni mutuzanira abo mwamaze kubwira, hama natwe dukora akazi gasigaye. Ariko kandi ntubikiragi, kuko mbere yuko aronka rendezvous arashobora kuba yagiye mu kaga cyangwa ubuzima bwe bwakuweho, kandi umwama ni misi yose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dukwiriye kugira iyi mentalite no kugira umutima aho tuvuga ngo ni mubirabe mwebwe nyene imbere y'Imana, nimba bikwiye ko tubumvira canke ko twumvira Imana. Haleluya. Tugomba kugira umutima wo kumva yuko ico dufise n'ubuzima kandi sirabukeneye. Kandi iyo ushingira intahe Imana yawe, nawe iyo ntahe iragaruka ikagira gute? Ikagukomeza kandi ikazana umugisha mu buzima bwawe, kuko niko kugendana na Yesu Kristo. Uyu mwaka nimba tuvuze ngo ni umwaka wo kugendana na Yesu cyangwa kubaho ku bwa Yesu, si babubu, si biraga bigiye kugendana na Yesu. Ariko kandi ndasenga Imana ngo akanwa kanyu kuguruke, MPWEMU YERA mu buzima abashoboze kumenya ijambo mu plasa n'ijambo muvuga mu gihe gikwiriye, igihe cyose opportunité présente imbere yawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero MPWEMU YERA mu buzima bwacu adushoboza gushingira intahe Kristo. Nico gituma Yesu yabwiye abigishwa muzonshingira intahe Yerusalemu, Yudaya ni Samaria gushika ku mpera z'isi. Uyu MPWEMU YERA gusa niyabaza ko ntaho mutazoshika, ntaho mutazogera, isi yose ubutumwa bwiza buzoyishikamwo. Akanwa kanyu ni mwamara kwemera MPWEMU YERA kaza mu buzima bwanyu, ni mwamurindira, il vous rendra capable. Turiko tuvuga kubijanye na capacité, ububasha bwo gushitsa ivy'Imana ishaka. Nta handi buva, ntibuva ku vyuzi, ariko biva ku bushobozi bwa MPWEMU YERA buri mu buzima bwawe. Ikigira kabiri MPWEMU YERA akora mu buzima bwacu, ikigira kabiri MPWEMU YERA uravyumva ni ububasha. MPWEMU YERA ni puissance, MPWEMU YERA ni inkomezi, MPWEMU YERA ni ubushobozi. Haleluya. Usomye ngaho muri Actes des Apôtres chapitre 4 verset 21, uravyumva hatubwira ngo bongera kubatera ubwoba, barabarekura batazi ingene bobahana. Uwo n'umurongo wa 21. Kubera ubwoko, kuko bose bariko barahimbaza Imana kubera ivyari byakoretse. Ku murongo wa 22 ngo kubera uyu mugabo yakize mu buryo bw'igitangaza, yari amaze imyaka 40 agwaye. Haleluya. Iki kiratwereka yuko
mpwemu yera mu buzima bwacu aho presenta puissance, n'ububasha. N'ububasha butuma ibintu bishobora guhinduka, n'ububasha mu buzima bwacu butuma hari ibitangaza bishobora kubaho. Nico gituma abizera ishengero ry'Imana abakijijwe ntituri abantu gusa babayeho muri logique. Dushobora kuba dufise ubumenyi twahawe mu mashuri canke muri experience y'ubuzima, ariko kandi tugomba kwibutswa yuko kubera uwo mpwemu yera aho present ububasha n'ubushobozi bw'Imana, ni ukuvuga ngo n'ivyo ubwenge bwacu budashobora gukemura canke amafaranga yacu adashobora gukemura, ivyo science idashobora gutorera umuti, mpwemu yera ashobora kubitorera umuti. Rero mpwemu yera aho presenta, mpwemu yera mu buzima bwacu n'ububasha. Nico gituma umuntu w'Imana agomba kuba conscient yuko kuvyo twikorako si biri mu mifuko yacu, si biri mu bwenge bwacu, ariko kimwe mu byo twikorako hariho ububasha mpwemu yera atanga. Yesu yaravuze ngo ubushobozi buzobaza ko mpwemu yera niyaza. Bisobanura ngo mpwemu yera ari mu buzima bwawe, c'est une représentation vivante de la puissance de Dieu, capacité, ukubasha, ugushobora gukora ibintu utahora ushobora, ivyo ubwenge bw'umuntu butoshobora. Ivyo nivyo biri mu ishengero. Uwo mpwemu yera rimwe na rimwe twashize muri tiroir, uwo mpwemu yera tudasabana, ego twaramuhawe, ego turamufise, ariko ndiko ndavuga muri kino gitondo ikintu bita conscience. Kuvyuka mu gatondo ukibuka ko mpwemu yera muri kumwe, kuba uri kuri imbere y'akabazo ukavuga ati mpwemu yera avugana nanje, kumva kumuvugisha, kumusenga. Mpwemu yera baramusenga. Mpwemu yera arepresenta ari mu butatu, ari muri divinité, ari mu butatu bweranda. Iyo uvuze mpwemu yera ubuvuze Imana, ariko ubumuvuze muri aspect yindi, uravyumva, y'ugushobozwa, y'ububasha, ya capacité. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Haleluya. Nico gituma udakwiye kwirengagiza ububasha ufise kubijanye no gusengera ingwara, kubijanye no gusengera ibibazo biri mu buzima bwawe, kubijanye no kuremesha abandi igihe hari ikibazo gihagaze cyangwa umusozi uremereye. Kwibuka yuko mpwemu yera hari kandi ari ububasha n'ubushobozi urabufise. Reka kwama iminsi yose murondera baza gusengera abanyu bagwaye cyangwa ibindi bibazo, imbere yo kuzana uwawe ngo bamusengere muri eglise, mujyame ko muhira. Abo babebe basengere, abo bana basengere, muzi wanyu senga, sengera ibibazo. Shiraho iyo lien, shiraho iyo option. Abana banyu bakure bazi yuko amasengesho abaho arakora. Ibibazo mufise mu nzu, ibibazo vy'uburyo, ibibazo vya minerval, ibibazo vy'imibereho, ibibazo vy'iki, zana abana banyu musenge, bamenye ko gusenga bibaho kandi bifise ubushobozi, bamenye ko mpwemu yarafise ubushobozi, bamenye yuko papa na mama batadepanda gusa kuri revenu zabo rimwe na rimwe zidaheza n'ukwezi, ariko hari ubundi bubasha, hari izindi nkomezi twahawe, hari ibundi bubasha bw'Imana mu buzima bwacu butuma ibintu bikoreka, butuma ibintu biba. Reka bamenye yuko mpwemu yera ahaba. Reka mubonse mpwemu yera, bamenye ko abaho, bamenye ko akora, bamenye ko ashitsa. Reka mpwemu yera acike realite y'ubuzima bwacu. Mpwemu yera si cigwa twigisha abantu bagira bavuge mu ndimi canke abantu bagira batizwe mu ndimi hama bamaze kuvuga ngo rembloche telecote bikaba biraheze. Oya, ushobora kuba warabatijwe muri mpwemu yera ariko udafise plenitude du Saint Esprit, utujujwe mpwemu yera régulièrement mu buzima bwawe, kuko mpwemu yera barasabana nawe, baranywana nawe, barakomunia nawe, arabaho, arakogwako, aravuga, arumvikana, ari manifesta, arakurongora, arakudirija, arakuinspira, araguha iciyumviro. Naho wowe uri muri business, naho wowe uri muri domaine yariyo yose, mpwemu yera n'ubushobozi twahawe butuma ibintu bikoreka. Haleluya. Amen. Ikigira gatatu, mpwemu yera akora. Yohani 14 ku murongo wa 26. Ibi byose n'amakarite dushobora kubona mu ishengero rya kera, ariko malheureusement uko imyaka igenda Satani agenda nyegeza ishengero ry'iki gihe, uko ishengero ry'iki gihe ryigiriye mu bindi bintu. Ico gituma hacabaho kunanirwa, nico gituma hacabaho manipulation. Y'abakozi b'Imana batagikonta kuri Saint Esprit, batakidepanda kuri Saint Esprit.
kugira ngo ministeri zije imbere, igikorwa kije imbere, bamanipura abantu, babesha abantu, banyoha abantu, kuko nta dependance bafise kuri Saint-Esprit. Iyo Saint-Esprit atexista, amakonfi mu bantu aragwira, kuko nta bubasha buhari bwo gukora igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana cyose gikorwa kidagaze kuri Saint-Esprit, Satani agikubita umugereka, agikubita ishuti n'agapira nikamanuka gaherayo, kuko nta buryo na bumwe buhari bwo kurepresenta ubwami bw'Imana no gushitsa imigambi y'Imana que par le Saint-Esprit. Aha. ariko mwitsa ari we mpwemu yera, Aha. uwo data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Haleluya. Ikigira gatatu mpwemu yera aduha, mpwemu yera aduha ubwenge, aduha ubumenyi. Mpwemu yera aduha ico no kwita gutahura, gusobanukirwa. Yesu ariko aravuga ngo uwo niyaza muri mwebwe, nimwaba mwuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera nimwamuhabwa, nimwamwakira, niyaza mu buzima bwanyu, uwo azobaha, uravyumva? Azobigisha ikintu cyose. Il vous enseignera toute chose. Mpwemu yera niwe atwigisha, mpwemu yera niwe aduha kumenya, mpwemu yera niwe aduha gusobanukirwa. Iyo ufise ugusobanukirwa guto mu buzima, ugira resultat nto mu buzima. Iyo ufise ugutahura kudakwiye mu buzima, ariko saison zawe zikevoriwa, saison yose y'ubuzima bwanje ikeneye gutahura kujaye na saison ndimwo. Ukiri muto hari ivy'Imana yagutahuje, byari bijaye n'ingene ungana, byari bijaye n'intambara zawe zo kugwana na copinage. Ivy'Imana irabikwigisha ukingana kujya. Ariko uyu munsi ufise abana b'abadolescent, nugikeneye ubumenyi no gutahura no kwigishwa kubijanye no kugwana wowe na copinage yiwawe, ayo gukiye kugwana niya copinage y'abana. Hama abana si wewe. Sivyo? Rero ubuzima bwacu uko bwevoriwa dutahura ibindi bintu bishasha. Ubuzima bwacu uko bwevoriwa dukenera ko hama hariho update, nkuko de papa yavuze ngo aya ma iPad canke aya mantuze adukorera ibitangazo, usanga de papa tagira update, utagize update kirapfa. Uravyumva? Kuko amavirus arevoriwa, hakaza amashasha. Rero utegeza kugira update, nukwiye kuzinegrija, ko niwazinegrija amavirus aragwica. Ejo bundi mu kwezi kwa 12 nagiye muri Sweden ndashika, nari mfise iPad yanje mfise kuva muri 2011. Shitse muri Sweden ndayiconnecta, ntango gutegura message icirapfa. Uruhagarara ruranyica. Yo ndahwera ndavuga nti karambaye. Bibiliya yanje yose ziri ngaha zose. Ama message, amanote ndayafatira ngaha. Ndi mu ndege nagenda nandika uko numva ndi inspire ama message yose pia. Ndashira abantu mu ruhagarara, itegerezwa gukora. Abantu bariruka tukaja kubafundi bakagira gute, wayiguriye he? Nayiguriye muri Amerika. Bagatelefona Amerika, baya gute? Uravyumva? Ebana baragwica, nsanga nizo update ntizishoboka kuko haheze imyaka 5 hariho systeme bahinduye. Nasanze ofete ibi bintu mu kuvyica. Naho rudapfu fyonda rurapfira muri systeme to. Icirahwera ndorganiza nyene anterema. Uravyumva? Chantangura yo kuza kwigisha nanditse amanote mu telefone. Uravyumva? Ako nkumva tafisi isoni kurabira message gucya amanote yanje mu telefone, nkabambesha abantu bavuza ko je nigize umuzungu, ariko nkumva birateye isoni gukoresha telefone. Rero ibintu nimuvyishinge, nimusube mufata amakaramu, mufata amanote. Uravyumva? Je naribagiye kwandika, singizi no kwandika, byose ndavyandika ngaha, ariko kandi nariko ndavuga ngo mugire update. Mpwemu yera ni wakora update mu buzima bwacu bw'impwemu. Nico gituma Yesu yavuze ngo muzogira gute? Uravyumva? Azobigisha
toute chose, nta kintu na kimwe muzokwinyoha. Umuntu anywanye na mpwemu yera ni umuntu atari inyoha. Icyo ari cyo cyose woshikako nawe wofata amafonction akomeye cyangwa udasanzwe ufisemo experience nini, ariko kandi kuko Imana yagupositionye, Imana igupozisiona iri na capable yo kuzana knowledge, yo kuzana connaissance, ijyanye na position, ijyanye na responsabilité. Ariko igituma unanigwa ni uko utadepanda kuri Saint Esprit ngo akwigishe, atwigisha ibijyanye n'impwemu, ariko atwigisha n'ibijyanye n'urugendo rwacu kugira ngo tugendere muri victoire. Kugira ngo ubuzima bwacu bubeho mu kunesha birasaba yuko hari ubumenyi tuba dufise, azobigisha byose. Yesu ariko arababwira na bya bindi byose mumbaza, na bya bindi byose mudatahura, na ya migani moranca nkarinda kubihereranya nkayibasigurira, nimwahabwa mpwemu yera nta explication je nzosubira kubaha. Ico Imana izoba communica, uwo mpwemu yera azogitransmeta, azogitranslatinga, azogitraduiza, akizanye muri capacité yanyu no mu bumenyi bwanyu. Uri muto mpwemu yera arakuvugisha, ukuze mpwemu yera arakuvugisha. Twese atwigisha ibintu bitandukanye, n'ibindi ko ndakubwira abinyigisha ukwanje nkuko nawe yo kwigisha ukwawe, ariko kandi mpwemu yera no mwigisha azana ubumenyi mu buzima bwacu. Nico cyatubye abantu nk'aba Filipo batize n'ibintu byinshi cyane, baguruka bakaja gusobanurira abanyenkone, abantu badatahura ivy'Imana, ari aba intellectuel basoma Bibiliya, ariko Imana ikamudepesha ikamurungika, akaja kumubwira ngo uriko usoma iki, iyo nkuru uriko urasoma uriko usoma kuri Yesaya, akamusobanurira. Nta theology bari baragize, nta vyinshi bari bize cyane, ariko kandi mpwemu yera mu buzima bwabo yabahaye ubumenyi, akabaha gutahura, akabaha ko interpreta Ancien Testament mu maso ya Nouveau Testament, kuko Ancien Testament ubwayo ntiyisiguye, yisigura neza mu isezerano rishasha. Rero mpwemu yera duha gutahura, kandi iyo mwishengera abantu bafise mpwemu yera bakanywana nawe, hakaba mwishengero dufise abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bafise gutahura, mushobora kudefenda neza ukwizera kwanyu mufise ubushizi bw'amanga, kuko mwahawe gutahura. Nta kintu giteye isoni iyo umuntu watanze kuza mu gakiza atangwe kugupoza amakeso y'ivyo nawe utazi, kandi umaze imyaka 10 muri Kristo Yesu. Hamwe tutanga kumuconnecta n'abantu. Yabajije wewe kuko nimero matricule yawe ni 001, nico gituma yakubajije. Ariko wewe nawe eba uri bleu, ntanakimutahura kuko nta communion, nta relation, nta busabane, nta bucuti, ntimuganira, nta sivyo. Icanyuma mpwemu yera yakoze mu ishengero rya mbere, kandi ashobora gukora mu ishengero iryo ari ryo ryose no mu buzima bwacu. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 41. Amaze gusukwa ishengero rikavuka, ni muri ibintu byakoretse muri iri shengero yari rimaze kuvuka mu bushobozi bwa mpwemu yera, riconsidera présence ya Saint Esprit. Uravyumva, riha agaciro mpwemu yera. Iri shengero ryari shengero riri special, umvirize ngene iri shengero ryari rimeze gatoya. Ndagusomere hano hantu ku murongo wa 41. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatirizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzwe bari nk'ibihumbi 3. Bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iyo abantu b'Imana bamaze gusobanukirwa uruhara rwa mpwemu yera mu buzima bwabo, iyo mu ishengero mpwemu yera ahawe ikibanza gikwiriye mu buzima bwacu, turabona ivyamwa byaba mu ishengero. Uretse ko abantu bihana, nuno munsi abantu barihana, ariko kandi aha turabona yuko ugushishikara kwabo kwari gufise amatre, kwari gufise ibimenyetso byiza twifuza kubona mu ishengero, kandi bidashobora kuboneka nawe mu buzima bwawe igihe gusa utari munsi ya emprise ya Saint Esprit. Rero ndiko ndasurinya importance, ndiko ndashira umurongo ku gaciro kuko tuba abantu bujujwe mpwemu yera. Haleluya. Yuko turi abantu bari konsa yuko mpwemu yera arahari, aradufasha.
amfasha mu byo ncamo byose, ari mu buzima bwanje, anyigisha byose, antahuza byose. Bibiliya ivuga ngo kuri abo bantu ishengero ukuntu ryari rimeze bagize gute, ngo barashishikaye kuba mu nyigisho, bashishikaye kuba mu majambo intumwa zatanga. Ngira ndakwankuhaje muntu w'Imana muri uno mwaka wo kugendana na Kristo, gukunda inyigisho za Bibiliya. Ndizera ko igihe kigeze yuko ishengero ryo muri iki gihe, kandi ndizera yuko movement MPWEMU yera agiye kuzokoreshamo muri iyi myaka igiye kandi gukurikira, aho twabonye movement za réveil pentecôtiste, uravyumva n'izindi zigana zivuka. Ndizera ntakekeranya yuko muri ino myaka Imana igiye guhagurutsa cyane movement y'ikintu citwa kwigishwa, enseignement. Nico kintu nibaza ko MPWEMU yera agiye kurestaurer cyane mu buzima bwa eglise, kugira ngo abantu bigishwe. Ishengero rya Afrika ryasigaye inyuma cyane kubijanye no kwigishwa, kuko abanyafrika ntibafise culture yo kwiga. Abanyafrika bakunda ibintu, uravyumva, bakunda discussion, bakunda irigara, ni tradition orale. Abanyafrika ntibakunda gusoma, abanyafrika ntibakunda gufata ikaramu ngo bige. Umuzungu akijijwe ashaka kuja kwiga Imana, kuko bamenyereye kwiga ibintu byose n'Imana bashaka kuyiga. Wagendura umupastor ukaja kugira école biblique, uhahurira n'abazungu bagikizwa bakiriye Yesu ejo, kuko bo bico bagiyemo cyose mumva ko bakwiye kuciga. Nta kintu bajamo niyagira tunga imbwa acaja kwiga ingene bayitunga. Igihe MPWEMU yiha ibijumba, uravyumva. Ariko kandi nshatse kuvuga ngo baratabagwa no gukunda kwiga, kuko ari abantu barerewe muri culture ya education no kumenya no gutahura no kugira structure mu kintu cyose baba barimo. Ariko twe umuntu arakizwa, yamara kuvuga mu MPWEMU, yavuga mu ndimi rimble shateko, uravyumva, mwamukomera amashiga 3 agatangura eglise, agaca yitangura yitwa prophète. Nivyo turimo, kuko Afrika turi kontina y'ibigumbagumba, kandi mwibuke yuko turi kontina ifise kahise ko kuraguza. Culture yacu y'ukuraguza no gukunda abapfumu twarayitransfer mu bwami bw'Imana. Nico gituma abantu bakunda abantu bavuga bajugumira canke bahumirije batigera bakanura. Nico gituma iyo abantu babonye ibintazi bacava ngo hari ubushobozi bw'Imana nane, kubera umuntu yaboroze naho noza nka marisa ngo bashaka no musengo passer ari mu MPWEMU koma. Kuko hari ibindi bintu bishasha nzanye mutari muzi, uravyumva, hari ibintu nagize, hari uravyumva no musi nagurutse, nigiki kubwira ko ndi mu MPWEMU ko naboroze nk'intambwe. Aho no musi ngo MPWEMU yarahari. Mama we. Ako karondera iyo nduru navugije muri Bibiliya ivuga gute? Ibi nivyo Paulo yasanze mu ishengero ry'Ikorinto, asanga abantu bose baravugishwa ko buzuye MPWEMU. Rimblosha takalakata. Abana acaraza ati reka nakubwira ikintu kimwe. Abahaye information batari bazi ngo MPWEMU yera aganzwa na nyenewo, kandi MPWEMU yera ntakorera muri desordre. Umwe ni yavugishwa abandi bahore. Kuko MPWEMU yera duha ubwenge nubwo ko interprete ivy'MPWEMU, ariko hari ibintu dutinya gukora ngo sinobikritika ngo usanga ari ivy'Imana, ashanga ivy'Imana. Reka nakubwire, MPWEMU w'Imana si umuvurungano, ariko MPWEMU w'Imana ni MPWEMU wa desordre, si MPWEMU, ni MPWEMU wa ordre, si MPWEMU wa kajagari. Rero mbonye akajagari ngomba gukita kajagari, ntatinya gukritika, kuko ivy'Imana si desordre. Ariko ufise ugutahura kugeza he kugira ushobore kujija umenye ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana, kandi byambaye ikanzu y'Imana bikorerwa kuri podium y'Imana. Mugire attention, umuzi wo kuraguza wabasogokuruza ntudagutukurikirane mu bintu by'ubwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyakuru ubwami bw'Imana babunyakura n'ubuhizi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Haragomba kubaho violence, haragomba kuba appliqué no kurondera no gushaka. Reka kwama mushaka gutamikwa n'abarondeye ivyabo bakaza kubatamika, ariko harageza aho mwitamika n'umubebe baramutamika, hakagera igihe akifatira ikiyiko akigaburira. Iyo niyo signe ya maturité. Namwe harageze shengero rya Afrika yuko mudafivye mutamitswe n'ivyo mwakiriye, ariko mwige na mwebwe kwivangira, ushiramo mayoneze nke akaba ari wishiramwo, ntibagushiramo umunyu rawishiriramwo, kuko urazi dosage ikwiye. Ariko ivyo ntibizoshoboka utigishijwe.
icagize inkomezi y'ishengero rya mbere nuko barigishwa ngo baritanga bariha kuba mu nyigisho baricara bagafata amakaramu bagafata note ntibari abantu ba dimanche basenga bakubise isape n'agahuzu ka nyuma dernier cri n'akamodere ka nyuma kasohotse iyo dimanche canke kagize gute ntivyari ivyo bintu bari abantu bari capable kuza no mu nzu ibayabaye bakicara bakinjira bakarya ijambo bakarikonsoma bakaryinjiramwo bagasenga ariko kandi bari baze mu ijambo ntibari bakeneye abapastori b'abanimateri kuri podium ngo pastor ngo ndakunda ingene utwenza je sindi umuclown sane se nahamagariye kuya gute n'Imana bigira ako sinkunda kukunda ivyo onya nkunda kukunda ivyo bariko nakobarira apana forme. Hari kibona umuntu yasobotse ko twamatwira amatangazo y'amasengesho canke ya mardi yo kwiga kaza agashaka agasanga n'amatara ntiyatse yose agasanga nta n'indirimbo zabaye agasanga abantu baricaye nk'uko umenga ntiba agacerere agasanga intebe ziri vide ukamubona ingene ari karazo kavuga ati uyu muntu haje ubwa mbere kandi ntazogaruka kuko yarazi ngo bishushe nka dimanche asanze umenga birakanye ntazogaruka kuko ntibabiryoheje kuko imushaka ko tubiryosha kuko imushaka ko tubanima eregisia. Uravyumva? Bari aplike baraza bakiga. Umuvuga butumwa yambaye ikota atayambaye. Umuvuga butumwa avuga sinziriza bagasinzira bumviriza. Hariho n'uwakorotse Paulo ariko arigisha. Ava muri etage arakoroka arahwera. Bica bicika responsabilité y'umwigisha yo kuja kumuzura bamugarukana mu gikorane. Ariko yasinziriye imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Iri ni ryo shengero rya mbere abantu bari passionné n'ijambo ry'Imana bashaka kumva ijambo ry'Imana. Gushika naho basinzirira ngaho bwira mu cyane ntusubire gusinzirira ngaho. Amen. Ikindi ryari rigize iri shengero ryuzuye ubushobozi bwa MPWEMU yera nico nashatse kuvuga iri shengero ryari rifise urukundo. Bibiliya ivuga ngo bashishikara kuba mu nyigisho z'intumwa hama bakaba muri communion fraternelle. Ndakunda iyi ordre Bibiliya ibishiramo. Barigishwa bagasabana bagasangira umutsima bagasangira ikirato umwe akagabanya garderobe akagabiriza uyundi yabuze. Uravyumva? Ariko bakigishwa ijambo ribashaka ko hama bakagira na mise en pratique mu bijanye no kunywana no gusabana kuko abo musengana sabajama mwahuriye ku isoko abo musengana ni famille yawe y'imwemu ugomba kunywana nayo ugomba gukomunia nayo. Sinzi aho wakirijwe sinzi naho wasengeye ariko eglise sakaguriro ariko eglise ni famille aho abantu bagomba kuba muri communion abangana n'abatangana VIP n'abataribo. Uravyumva? Abato n'abakuru kuko muri Kristo Yesu ayo macakubiri yose yakuweho n'umusaraba. Aba ma classe sociale atandukanye bagasabana hakabaho expression y'urukundo. Uravyumva? Nsomera kuri uwo murongo wa 42. Uravyumva ingene havuga ingene ishengero ryari rimeze ryashishikara kwiga rigashishikara no gukomunia bagakosorana bakigishanya. Uravyumva? Hariho communion. Nico gituma tuba tubahimiriza kuba mu maserie de prière kuko nibwo buryo bwagutse bwo kudufasha kuba mu busabane aho utabura abakuzi aho utabura utemberera mu quartier aho utabura uguseruka ko mu quartier musengana nimba wapfishije canke wagize ingorane aho utari wenyene aho tutakubura mu ishengero bikatumara imyaka kugira tuze tumenye ko wagiye kukuriye inconnu aho babandi baza mu mashengero ngo je ngo ndakunda ngo muri live center ko ngo hari abantu benshi ntibamenya. Reka ndakubwira baje kwinyegeza ngaha uragahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Muri 2018 amashengero manini sa yo kwinyegeza mubwira ngo nibakumenye ariko kandi ukeneye kunywana na bene so ni Imana igushakamwo ngo je ngo ntawe ndamutse ngo nca nitahira ukabivuga n'amafyeri menshi mwenga ikintu cyo gitangaza squatter oje gikora gifa guhera uca nigira ako simba ngeneye ngo hari gina urampagarara usanga ari abantu batanga gusaba amafaranga nuko yafise barayagusaba ariko nibwiye kubabwira ko atayubaho uyu munsi ntubaha c'est tout. Reka kwirukanka kubera ugusaba amafaranga kuko urirukanse turakubuze kuko uhunze umuntu umwe mubwire no cyangwa umubwire wi ufise liberté yo gukoresha amafaranga yawe ico ushaka. Sivyo abantu b'Imana. Communion il est important.
ndakunda kubivuga nta kintu kinsitaze waje kumbwira ngo hari umukristo yapfuye ngo nje kumuhamba nta namuzi n'isura yiwe atanayambu turago nawe twege baradukotesha abapasiteri aruwe bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha no kugira ubumwe no kugira ubumwe umviriza urabyumva no kugira ubumwe bano b'Imana ubumwe buragoye sana biroroshe ko je n'aba bagabo dukorana tugongana ubumwe buri difficile de papa ntameze nkanje apoye ntameze nka ntidusa ubumwe buri compliqué ariko ngo bashishikara kugira ubumwe no kuvuga ngo ni ikintu kiri continuel kuko uko twinjira namwe niko mpinduka niko bahinduka niko wese influence uwundi à la fin de la journée tukaba abantu bahwereye kuko nico Yesu ashaka ariko wowe baragukora ko bagakritika ikirato bagakritika makiyaje yawe bagakritika ingene wirabuye canke wabaye inzobe ugacuguruka ugacuhindura eglise none ni hehe muzogiranira ubumwe utabapermeta ko bashobora kuvuga mu buzima bwawe bakanakritika erega muri famille urabakritike erega muri famille baragukwega amatwi erega muri famille baravuga ibitameze neza bitabaryohera none uri assez mature kugira ngo wakire iyo critique hamusubire kandi bakumbire wizira ya Yesu Kristo kandi bakuvuze haleluya nico gituma eglise iraryosha agakiza kararyosha bana agakiza karyoshe kubera duhwera yaba tuguma turi bazima kari kwa kabishe ariko ndashimira Imana ico l'un ou l'autre mu buzima bwawe wa contribuer mu buzima bwanje kugira ngo nkire kandi mpinduke kuvyo nari nkeneye guhinduka kuko turi muri processus yo guhinduka ariko kimwe muri utimana ikoresha mu kudutransforma ni bene data hagati muri twebwe bwira mu cyo nusuye ku mpunga nyemerera ndagukoreko haleluya nyemerera ndagucafuze bona sifuye sana nyemerera bona sifuye sana iyo niyo maturité bantu b'Imana sino kwimuka ukazimara zose nta eglise ni muzosanga iri saint et sainte uravyumva ko c'est une eglise yose uzoja muzosanga ifise ama faiblesse n'amadefo yayo uravyumva rero nimba utazoja muri eglise iri mu ijuru eglise kabiri mu isi gusa bwira mushana ati wiyoroshe calm chin haleluya amen bona sifuye sana bari bameze gute kandi no kumanyagura umutsima no gusenga baragira ibihe byo gusengera hamwe baragira ibihe byo kuba imbere y'Imana hamwe basengera imitwaro iri abizeye bose baba hamwe basangira ivyabo byose abizeye bose ako koko karavyishe baba hamwe bagasangira ivyabo byose nibimutse bana b'Imana ngena nabwiye ko iri eglise si eglise y'abantu baba jobless batari bafise ico bakora bamwe barabarimye abandi barabadandaje abandi barabaki ariko kandi bari bafise communion idasanzwe bari bafise ama responsabilité harimwe abiga ariko ivyabo barabisangira rero muramubona abantu baza akashaka kugukipabiliza ngo vraiment ngo eglise y'ubu ngo abantu bafise urukundo bantu b'Imana je ntareme nsoma Bibiliya sinemera ijwi rinyagiriza premièrement kuko Imana ntikoresha technique yo kwagiriza Imana iratwigisha nitwagiriza satani ni watwagiriza ariko je iyo nsomye kwirishengero basangira ivyabo byose bakagirana urukundo hagati yabo binyereka avantage za Saint Esprit muri communauté yose ivyo si bintu umuntu usomera hama ngo nce nababwira ngo genda mukundane muraza gushuha mutanga impuzu nazo muzosubira gutanga ejo canke hirya yejo kuko emotionnellement abantu bose bashobora kurepondra kuri message ariko spirituellement iyo umaze kurepondra kuri message nuko MPWEMU YERA yazanye conviction icemezo ntubigira kubera umuntu yasaraye yateye akamo ariko bicika style de vie kuko MPWEMU YERA yabigutahuje yabigusobanuriye ubikora bishaka kandi ubikunze byacitse guhumeka kwawe byacitse kubaho kwawe kuko MPWEMU YERA adushoboza gukunda niwe adukominika karanga ka Yesu niwe adukominika karanga Imana n'urukundo irazi gukunda neza nini MPWEMU YERA azonshoboza gukunda ata distinction kuko MPWEMU YERA adukominika urukundo kuko c'est lui qui nous communique la nature de Christ rero gukunda si itegeko ry'abakizwa ariko gukunda ni recommandation du Seigneur ariko kandi ico cyose Imana turekomanda ni MPWEMU YERA kidushoboza nta kintu na kimwe Imana yatubwiye gukora tutari suppose kugishobozwa na MPWEMU YERA kuko ico MPWEMU YERA gushoboje kiri durable
dans le temps. Ntikiri ponctuel. Ntikiri kuri bonane kubera caye kuri Noel abantu bose bakozwe ku mujya w'ivyizigirugiro ube abakene ka memeje nagomboye reka ndabaheko. Oya. Abantu barasugumana bazana ivyabo. Uravyumva? Urabona batanga n'amaparcelle yabo na incitation yari ihari. Nta technique umupasteur agomba kwiga ngo mbe ngo umunsi ngo ndabibabwira gute. Nkaba bandi ejo bundi nabonye muri Facebook abantu mwese tegura envelope umwe wese ayizana ndamukorako ukabona abantu baratonza ama envelope ati ntihagire n'uzorenza mercredi sinzi umuntu yanyeretsa ko kare ejo bundi ntihagire uzorenza mercredi abizo umugisha uzobugiye. Uravyumva? Abantu bakazana ama envelope bose bakora ku mukozi w'Imana agahagarara ngaha bamukorako mama reka nakubwire naho uri umupastor ayo mafaranga urayaronka ko yakoresha kwa technique none l'année prochaine uzoyaronka. L'année prochaine uzocukira kandi gashasha uzohindukira bakore mu mugongo ngo Imana ngo yeretse umugongo Mose. Abantu bararushe kuko biragoye gukora igikorwa c'Imana utadepanda kuri Saint Esprit kuko udepanda kuri manipulation nayone gukrea birahera ico utakoze ejo bindi byose urabihejeje nta inspiration ihari yabura ukaruha nk'umukozi w'Imana kuko utari kurakonta kuri Saint Esprit. Ariko iyo umukontako aremeza abantu aratahuza abantu. Biraryoshe kubona umuntu yatahujwe kurusha umuntu utahuje. Amen. Haleluya. Basangira ivyabo byose. Hariho urukundo. Iyo mpemu yaraganje ubuzima bwanje anshiramo ivyama vy'Imana. Urukundo ni camwa c'Imana. Kugira neza ni camwa c'Imana. Ukwihangana ni camwa c'Imana. Uwo mpemu yari ya control ubuzima bwacu muri eglise muri communauté yacu muri famille yacu. Iyo mpemu yari yahawe podium ikwiye. Ikibazo nuko mpemu yari irukanywe ntari considéré niyibutswa abantu nibamwibuka abantu nibamuharura ko adushoboza gukora igikorwa cyose ciza tudasanzwe dushobora gukora naturellement. Adushoboza gukunda. Adushoboza gushinga intahe sivyo? Adushoboza aduha ububasha mu buzima bwacu. Ikindi ndavuze ni kihe? Aduha kumenya. Ikindi aduha urukundo, aduha capacité yo gukunda. Reka ndangirize kuri iyi passage ingene Yesu yasobanuye icyo azokora neza. Niho ngira ndangirize Jean chapitre 16 verset 8 kugera kuri verset 14. Nico gituma muri uno mwaka ngomba kukwipfuriza ngo reka mpemu yera agutegeke akuganze. Reka mpemu yera unywane nawe ukomuniye nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urashobora gusoma uwo murongo. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi abemeza iby'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa data kandi namwe muzoba mutakimbona. Ivy'amateka kuko umwami w'isi yaciwe kwiteka. Naringa ifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. Ariko mwe mu kuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose kuko atazovuga ivyo yigeneye ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira kuvyanje akabibamenyesha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mwavyumvise abantu b'Imana. Yesu yarababwiye ico mpemu yera azokora. Niwe yemeza abantu icaha. Niwe dutuma tumenya ko turabanyabyaha tukihana tukamwakira tugasaba pardon. Wewe nta bubasha ufise bwo gukonvenka abantu. Nico gituma abantu benshi mugerageza kwifatira abantu canke kumanipira abantu ko mushaka kubemeza. Ugasanga urinjiye mu nzu umugore arakijije umugabo ntarakizwa agatangura ngo ngo pasa ngo mubarire shango ntazi kumurira umubona. Mubarire. Reka nakubwire iterabwoba nishobora gutuma umuntu akizwa bya seri akaguma mu Mana. Umwana w'umuntu ari compliqué. Iterabwoba umwana w'umuntu afise umutima ukomana Isana. Ariko bibivuza ngo mpemu yera ni watwemeza ivy'icaha. Ni bangahe muzi ko mwarabagararije kera ivy'Imana mwabipinga ariko mwakijijwe? Ndashaka kubona amaboko yanyu.
amaboko y'ababandi n'abagararije muri Kristo Yesu. Apana ababandi muca muyamanura, abagararije abapinga ivy'Imana, amaboko yanyu. Ndashaka kubabona nanje narimwo. Je nakudugije, aciye agwira. Nta problem. Ega iyo ni témoignage, niko vyari bimeze. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi raba, iyo mpwemu yeraje mu mutima wawe, aragukonvenka ukaza kwakira Yesu, niwe yemeza abantu. Abantu benshi bavuga ubutumwa nabi kuko mushaka ko abana banyu bakizwa canke abagore banyu bakizwa canke abagabo banyu bakizwa. Mugaca mugenda mugirisa utujambo turi mesha. Twitera bwoba. Ngo yagize ingorane ku kazi, nawe uhora uzigira, yataha ngo ngo wagira. Ngo n'ibindi bigiye gusha. Ugo none yoca yihana kuko mubariye gutyo. Wewe woca uryoherwa. Kuko umuterorije agaca yihana. Erega ikintu cyose umuntu akoze atacemejwe araheza akakidawa. Niba abafo chrétien dufise muri no myaka. Kuko atacemezo cicaha babagize mu mutima wabo ngo bihane babishatse. Kera twara turirimba indirimbo y'umuriro, nyibutse indirimbo imwe mu ndirimbo z'umuriro. Uravyumva? Emerushe, emerushe, emerushe warakoreye Satani. Ndahiye shengero, ndahiye shengero, ndahiye. Abihana nibaza, emerushe, emerushe. Murabo bihanye bamwe murabo ntibagaruka. Uravyumva ntibabandanya, abakeneye amaviza, Yesu aratanga amaviza ingo abantu bakaza. Reka ndakubwire wihana kuko wemejwe kuri umunyavyaha, ukeneye umucunguzi yapfuye kubw'ivyaha vyawe. Na besoin matériel igomba iri suppose kukubera, irashobora kukubera attraction kuzana mu bwami bw'Imana, ariko nishobora kukumaintain. Azobemeza ivyicaha. Nimuko areka arabwira intumwa ziwe, ntimuze muvunike mwemeza abantu, ntimuze mushiremo tushe yanyu, arikwije. Nico gituma nkwiye kugenda. Le consolateur niyaza azobigisha, azokwemeza ibijanye n'icaha, niwaza na conviction, niwatuma ikigabo gikorora mosozi, niwatuma umuntu yemera kuja kwibira mu mazi mu cubahiro ciwe. Ni mpwemu, ndamenya amabafu, ni mpwemu yera. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ntidukeneye kongeramwo ivyacu, kuko iyo wongeyemwo ivyawe utegereza guca wamugira suivi y'ivyawe. Iyo wabesha umuntu ifo kubandanya umwe ikinyoma cyo kuri degré 2 na 3 na 4. Ariko iyo mpwemu yera yemeje umuntu, we ntumusuiva, ni wamusuiva. Hama asuiva neza. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Yesu yaravuze ngo nari nkifise vyinshi byo kubigisha, nari nkifise vyinshi shaka kubashitsako, ariko ndi limité par le corps, ndi limité par le temps. Ndi munsi y'icagezwe c'umwanya, ndi munsi ya prophecy, ntegerezwa kubavanamo nkapfa. Ministere yanje igarukiye aha. Imana yayishingiye imyaka 3 ni n'amezi angahe biraheze, ariko uje inyuma ntagira limite dans le temps, ntagira limite dans l'espace. Kenshi mwahora murondera kumenya iyo ndi, mugafata bwato mukankurikira, ariko uwo mpwemu yera ni vyiza kwaza, uko nimuzokenera kumukurikira aho yafatiye ubwato. Ariko nimwaba muri mu cumba azoba ari yari, nimwaba muri toilette azoba ari yari, nimwaba muri prison azoba ari yari. Ari omniprésent, ari hose en même temps, arépondre kuri umwe wese. Si ivyo gusa, yagereye yiyemeje kuba mu bana b'abantu. Imana y'icubahiro yemeye kuba mu nzavya zibora. Impwemu yaraba muri twebwe, akorera muri twebwe, agendera muri twebwe. Ni vyiza ko ngenda, nari nkifise vyinshi vyo kubigisha, nari nkifise vyinshi vyo kubatahuza, ariko kandi ndi contraint na circonstances za la nature. Ariko yo onya niyaza mu buzima bwanyu, azobigisha toute chose. Ibibazo byose mufise, mpwemu azobibigisha. Ibibazo byose mwahora mumbaza jewe Yesu azobibigisha. Ibibazo byose mwahora muja kubaza abapastori n'ababakuriye, mpwemu azobibigisha. Reka gukunda inzira za hafi z'ukwegereye, ariko kandi applique-toi à la parole
et à la dépendance au Saint-Esprit. Bigufata umwanya ariko wige kumva ijwi yiwe. Bigufata umwanya ariko wige kumwumva no kumenya ingene avuga. Bigufata umwanya ariko mukominie, musangire, musabane, munywane, abesheri wawe, umuvugishe, umubwira huroye, umubwira ico ugiye gukora, umubwira ibikubabaje, mubarire, muvugishe. Il est la représentation du Dieu vivant. Tu es son temple. Aba muri wewe, akorera muri wewe, ntari hanze, ntari mu rushengero, ari mu buzima bwawe. Ariko kandi sois conscient, sois consciente yuko muhemu yera ari mu buzima bwawe. Mbega uramuhamagara vyakugoye, mbega uramusenga. Reka ndababwira ikintu kimwe, ibihugu bifise ico bita constitution. Igihugu gifise constitution gifise n'ububasha bwo gushira mu ngiro ico constitution ivuga. Igihugu kigira ministere ya justice. Ministere ya justice ihana warenze ku mategeko y'igihugu. Igihugu kigira inzego z'umutekano, zimwe zikagira gute, zigakosora canke zigahasha abantu bakora ikibi barenga ya mategeko. Nta bwami na bumwe butiha les moyens yo kwexecuta programme yabwo. Igihugu kigira ministere ya education kugira ngo ikirerere abana, ibakomunike ubumenyi kugira ngo babe abasitwaye beza, akabaho systeme ya education kuko ni determina ubwiza na capacité abana bazoba bafise ejo muri direction y'imiryango yabo canke y'igihugu. Izo zose ni inzego igihugu ziba zifise kugira ngo zigifashe. Igihugu kigira inzego z'ivy'ubutunzi kugira ngo gishobore gushitsa vision gifise, kikarondera ingene uburyo buza n'ingene bukoreshwa kugira ngo gishitse intumbero yaco. Ndagomba kuvuga ngo nta bwami na bumwe butiha ubushobozi canke ububasha, nta bwami na bumwe butiha les moyens d'exécuter intumbero bufise. Nico gituma n'ubwami bw'Imana bwarihaye ubushobozi bwo gushitsa umugambi Imana ifise mu ijambo ryayo. Ububasha Imana ifise buyifasha gushitsa imigambi yayo, c'est le Saint-Esprit. Muhemu yera niyo moyen y'Imana yo gushitsa imigambi yayo. Muhemu yera nibwo bubasha Imana y'ishengero kugira ngo ishengero rishitse umuhamagaro waryo n'ishengero. Nta bwami bubaho budafise moyen. Nico gituma atanu mu Kristo ashobora kuzobaho adafise Saint-Esprit ngo agire ubuzima bwa victoire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko programme yose igihugu gifise iri mu vyiyumviro ntishigwe mu ngiro, niba ari programme. Nico gituma data afise vision du monde. Yo ni Imana data arafise yereko, afise ibyo ashaka. Hama Yesu nawe akaba ijambo ritraduiza kuko iciyumviro cose kigomba kuba traduit mu ijambo. Ivyo niyumvira ni ntabivuga ntabyo muza kumenya. Ariko iyo iciyumviro gishizwe mu ijambo abantu baronka information. Ijambo ni Yesu ritanga directive. Iyo duhawe ijambo riduha orientation. Iyo duhawe ijambo ritwereka icyo Imana ishaka, ritubwira ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu, ingene Imana igomba kubaho, ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe, umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ariko izo information zose duhejeje kuzironka, tuba tugifise ikibazo cyo kuzishira mu ngiro. Niho haca intervenir Saint-Esprit. Le pouvoir, ububasha butuma iciyumviro ca papa, ijambo ry'umwana bishitswa mu bikorwa. Il est la puissance qui exécute. Nububasha bushitse ibintu bikabishira mu ngiro. Ni nabwo bushobozi buzoshitse ivy'Imana yakubariye n'ivyo gushaka ko muhemu yera nibwo bushobozi buzobishitsa mu buzima bwawe. Utamuharuye kutamwiteze, utamwubakiye ko uzokwa mugerageza gukora ico ijambo ryavuze kikunanira kuko tu manques de puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Muvuge ngo amen. Muce muhaguruka dutahe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Mbere yo gutaha tugiye gusenga. Haleluya. Ariko mwese muvyagurutse ndashaka duhe honneur kuri Saint-Esprit muri kino gitondo. Mumfashe dukomera amashi ukubaho kw'Imana, dukomera amashi muhemu yera. Adushoboza, atuhanda capable. Ni wari uzi kugira neza, usigaye uzi kugira neza. Ni wari uzi kuvuga neza, usigaye uzi kuvuga neza. Muhemu yera aragushoboje. Haleluya. Haleluya. Ni wari uzi kuvuga
nka Mose, ntiwari uzi kuvuga nka Ntuzenya, nka Yeremiya, ariko muhemu Yera yaragushoboje. Hari ibintu byinshi adushoboza tutari dusanzwe dushoboye. Nico gituma muri kino gitondo nshaka yuko twese tugiye gusengera hamwe, aho dusura kandi guha agaciro no gushira mu gaciro Saint Esprit twahawe. Haleluya, amen. No kandi gusura kandi kubuhamagara. Wibuke yuko uyu mwaka ni wazogushoboza kugendana na Kristo. Wibuke ko uyu mwaka ni wazogushoboza kubaho ku bwa Kristo. Ni wazonshoboza gukorera Imana, ni wazonshoboza, ni wazompa ijambo, ni wazogera gute, ni wazonyigisha. Haleluya. Ntimwihute kuja kubaza abantu, ariko imbere yo kuja no kubaza abantu, ariko banza ubaza Imana uti Imana iki kintu kintahuza, iki kintu kinyigisha. Nico gituma nabasabye musome Bibiliya, kuko yuko murasoma Bibiliya uri muri iyo communion na Saint Esprit mu mutima wo gusenga, Imana igendera kwigishiriza ibintu. Nanje Imana yaranyigishije ibintu byinshi muri Bibiliya ata muntu abinyigishije kabimpa bitahura. Uravyumva? Kandi nakuru ubumenyi bukaza nkasanga n'ivyo Imana yantahuje ntivyari kinyoma. Iyo wize kugira iyo communion na Saint Esprit, ubuzima bwawe buraryoha, ubuzima bwawe burabaleje. Kuko utahura yuko si kubw'inkomezi, si kubw'ubwenge bwawe, ariko ni kubw'ububasha bwa Muhemu Yera. Muhagarike rero kubaho nk'abikoreye urugendo rwanyu mu nkomezi zanyu, ariko mwibuke yuko urugendo rwanyu mwarahawe umufasha. Washobora kuba ufise umufasha ntumukonsidere, ntumwikoreko kandi waramuhawe. Ariko uyu munsi uje kandi gusubira kwibutswa ngo wa munsi wabatirizwa, wa munsi wakira Yesu, Muhemu Yera niwe yakoze igikorwa cyo kukuvyara ubwa mbere na mbere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Arorosha urugendo rwanje, ashobora korosha urugendo rwacu. Nta kintu na kimwe Imana nikira gusaba aramananiza, Muhemu Yera atitegure kugushoboza. Ariko kandi muvane muri gahaje, muvana aho wamubitse, wige gukomunia nawe, la communion du Saint-Esprit. Nari kubasomera imirongo tuzovyiga hagati mu ndwi, muzogenda mubona ingene iri shengero rya kera ryari rifisitaniye ubucuti na Saint-Esprit. Place ya Saint-Esprit yari considérable mu vyimviro byabo no mu mibereho yabo. Haleluya. Igihe cyose bakora ikintu barumva ko Muhemu Yera bamuconsidera. Nico gituma iyo consideration nayo yatumye nabo baguruka, bakoreshwa, bapfa bazira Yesu, bahagararana n'Imana, badatinya guhagararana n'Imana. Ibitangaza bibaherekeza kandi nabone bashishikara. Yesu yavuze ngo uwo Muhemu Yera ngo azoshishikara kunshira hejuru. Uwo Muhemu Yera ntazovuga ibyo yigeneye, ariko ngo azovuga ibyo Data muhaye, kandi ngo azoshishikara kunglorifia. Una munsi dufise abaministre batakiglorifia Yesu. Una munsi dufise abantu bari glorieux, badashira gloire ya Yesu imbere, kuko atari Saint Esprit abakontrola. Iyo Muhemu Yera ari au contrôle ya ministère iglorifia Yesu, niyubaka amazina y'abantu. Igihe kirageze kuri eglise kigiye ko yexperimenta Saint Esprit icarico, kwasubizwa ikibanza ciwe, kuko uwo niyacika l'inspirateur, niyacika utwenspira, niyacika uduhumekera, ntituzokora ibyacu, tuzokora ivyiwe.